hari benshi bavukiye kuno mubumbe bavukira ku mugabane wa Afrika y'abirabure, bavukira mu karere k'ibiyaga binini by'umwihariko mu gihugu cy'imisozi igihumbi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 954 mu gihugu cy'u Rwanda haravutse abana b'abahungu n'abakobwa, amazina yabo yandikwa mu bitabo vy'amavuko vy'igihugu. Benshi muri bo barakuze, kandi benshi muri bo n'uyu munsi baracariho. Ariko si bose dushobora kuronka amazina yabo kuri murandasi ngo tuhasanga amateka yabo. Si bose bamenyekanye, haba ku rwego rw'akarere bavukamwo, ku rwego rw'igihugu, rw'umugabane canke rw'umubumbe urutunze mu kuzunguruka ku muvuduko uteye ubwoba. Incabwenge y'umudagi umuhinga mu vyiyumviro Hegel abicishije mu nyandiko yise Les leçons sur la philosophie de l'histoire yo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 837 yavuze ko kumenyekana no kuba gakomeye kw'abantu bamwe bamwe mu isi biterwa no kuba barakoze ico ibihe byari bibitezeko. Uko niko bandikishije amateka. Yongera kuvuga ko ata muntu ashobora kwiyadukiza ngo akore ico abonye cose mu mwanya agombeye ko wose, kuko ibihe ari byo bitegeka. Uwo wese yubahuka gukora ibitegetswe n'ibihe abarimwo aba ariko yubaka izina. Sibo bwa mbere iri zino byumvise. Paul Rusesabagina vyatewe niki? Hari ico uyu mugabo yakoze cyatumye ushobora gusoma ibimwerekeye mu bitabo no mu binyamakuru bitandukanye. Hari ico yakoze cyatumye ushobora kubona ivyiwe kumbonesha kure ku nsamirizi zitandukanye. Hari ico yakoze cyotuma ushobora kugenda kuri internet ukandikamo iryo zina hama ukabona vyinshi bimuvugwako. Hari ico yakoze gituma natwe tumuvugako. Aha turi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 954 Imurama hari muri prefecture ya kera ya Gitarama, ahari maja hagati yo mu Rwanda. Aka karere niko kabamwo umushinga nahe yitwa Thomas Rupfure n'umufasha wiwe. Gwari urugo ruhimbaye rugwiriyemwo abana b'abahungu n'abakobwa. Mu kwezi kwa gatandatu ruheshi kwa 15 uyu mwaka nyene niho baronse umwana w'umuhungu. Umufasoni wa Thomas Rupfure agiye kwibaruka, bagize batya babona bibarutse umwana w'umuhungu. Muri bo biyumvisha ko bakwiye kumwita amazina Paul Rusesabagina. Ntabwo bari batunze cyane, baba mu nzu ntoya y'ivyondo isakaje ivyatsi. Ariko Thomas Rupfure naho vyaruko yari asanzwe yubaswe muri kano karere. Impamvu nuko yari umwe mu batware ba kino kibano. Uyu muryango wari ukenye ariko ntiwari usuzuguritse. Rusesabagina n'umwe mu bana 9 ba Thomas Rupfure. Muri ubwo bukene Rusesabagina yatanguye kwambara uturato yisununuye gato, ariko akaba umunyeshure akiye ubwenge cyane mu ishure. Amashure y'intango yatanguriye ku ishure y'Abadiventiste b'umunsi w'indwi mu icungararo ya Gitwe. Kuva mu bwana bwiwe ni umuyoboke w'ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi. Amashure mato mato n'ayisumbuye yayize ku ishure ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi Igitwe. Ku myaka 13 y'amavuko yari umwana ashoboye kuvuga neza ururimi rw'igifaransa n'icongereza. Izi ndimi yazivuga nk'uvuga ikinyarwanda. Iyi myaka yavukiyemwo yari ihuriranye n'ibihe bigoye muri iki gihugu. Akivuka gusa inyuma y'imyaka 5 u Rwanda rwakorokeye mu makimbirane yashingiye ku moko. Inyuma y'ibinjana byinshi rutwagwa n'intwaro ya cyami yaba yigaziwemwo abo mu bwoko bw'abatutsi. Yavutse mu bihe ubwami bwariko bwirukanwa ngo hashingwe intwaro ishingiye kuri Republika. Ni ibikorwa vy'impinduramatwara yo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 959. Ibi bikorwa vyahitanye ubuzima bw'abahutu n'abatutsi benshi. Vyonona ibintu vyinshi kubera ko umuhutu yarashigikiwe n'umubirigi hamwe n'abamisionari yarashoboye gushinga Republika ya mbere. Intwaro yari yiganziwemwo abahutu. Abari bagize intwaro ya cyami baratabaromoka barahunga, bahakurikiwe n'abandi batutsi benshi. Ariko n'abagumye mu gihugu bagumye basotorana. U Rwanda rw'imisozi igihumbi urubura umutuzo ushemeye, bahama mu makimbirana adahera. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 959 hishwe abatutsi bagera ku bihumbi 150. Mu myaka yakurikiyeho baje gushika ku bihumbi amajana 3.
hafi igice c'abagize igihugu c'u Rwanda barahunga. Rusesabagina yagiye aca ubwenge abibona gutyo, we bitari kumworohera kumva yoshigikira uyu canke urya, kuko kwanka umuhutu yaba yansese, kwanka umututsi akaba yinovye nyina. Rusesabagina yakuriye mu muryango w'abarimyi. Amaze kurangiza amashure yiwe y'intango n'ayisumbuye, ava mu gihugu ciwe, atandukana n'umuryango wiwe, abavyeyi, abavukanyi, inshuti n'abagenzi. Atandukana n'ikibano ciwe ciza gituje, ava mu gihugu c'amakimbirane, yerekeza mu gisagara ca Yaounde muri Kamerune kwiga amashure ya kaminuza y'ivyobokamana. Muri we yari afise indoto zo kuzoba umwe mu bakozi bakomeye b'ivyobokamana rurangiranwa. Yagarutse mu Rwanda aciye ubwenge cyane, na cyane mu vy'indimi. Yavuga kenshi mu Gifaransa no mu Congereza ico gihe. Avuye Yaounde, aho gushikira kuba umwe mu bakoreramana, yashikiye kuba umukozi asanzwe yakira ingenzi, umureceptionniste mu ihoteli de Mille Collines. Ihoteli yari ihurumbiwe cyane mu mahoteli y'u Rwanda. Iyi hoteli yishira hamwe Sabena y'Ababirigi yari yitaweho cyane ico gihe. Mu nyuma aradozwa kuba uyobora abakira ingenzi mu yindi hoteli yitwa Hotel d'Akagera. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 980 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 984, Rusesabagina yabarizwa i Nairobi muri Kenya, yongera ajya no mu Buswise aho yaragiye kwiga ivyigwa vy'amahoteli n'ingenzi. Agarutse yashikiye kubicegera c'urongoye Hotel de Mille Collines. Ihoteli yari ikomeye cyane mu gisagara ca Kigali. Inyuma y'imyaka 8 yahavuye agenwa kurongora Hotel de Diplomate i Kigali, akugwa muri Hotel de Mille Collines. Hotel de Diplomate yari hoteli ya leta y'u Rwanda, ariko ikazezwa ishira hamwe ry'Ababirigi Sabena. Bivanye n'ubwenge hamwe n'ubwira n'ubwitonzi vya Paul Rusesabagina, yagiye agira ikiganza ciza mu bakoresha biwe. Uko imyaka yagenda irahera, niko yatera duzwa. Yaduzwa ingazi zitandukanye mu gukorera mu mahoteli atandukanye ya Sabena yari Kigali n'ahandi mu Rwanda. Igisagara ca Kigali ni igisagara gishajije cyane kandi giteye igomwe. Muri cyo hari urutonde rw'inyubako nyinshi nziza zubatswe ku buhinga. Zimwe muri izo ni za none, izindi si za vuba. Muri izo nyubako zitandukanye z'agaciro kubwo buhinga zubakanywe kuva kera, harimo nizo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 973. Naho biruko si zose zanditswe mu mateka y'u Rwanda. Ibitabo n'ibimenyesha makuru ntivyagize vyinshi canke na bike bizivugako. Nyinshi muri izo niho nazisanga kuri murandasi. Harimo inyubako zikoreshwa na leta hamwe n'abigenga, zigakoreshwa imirimo itandukanye. Harimo n'inyubako zagizwe uburaro bw'imiryango habaho kuba. Muri izo nyubako nyene harimo n'amahoteli atandukanye ateye igomwe kandi yakunzwe cyane. Imwe muri izo ni hoteli twavuze haruguru. Ni hoteli yavuzwe mu buryo bw'umwihariko kuruta izindi. Ni hoteli ifise vyinshi vyayivuzwe ko biranayandikwa ko. Ni hoteli yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 973, isubirwamwo mu 87. Ni igiki kitera gukomera? Ni iki cyabaye ikidasanzwe cyane kuri yo kikayitera kwandikwa ko amateka menshi? Rusesabagina ni igiki kuri yo? Ni ihe mpamvu uruganda rw'amareresi Hollywood rwayikoze ko igikorwa cy'ibihe byose? Uru rusobekerane rw'izi nkuru rutomogwa gute ngo zigira aho zihurira? Iyi hoteli tuvuga si yindi, ni hoteli yitiriwe imisozi igihumbi, Hotel de Mille Collines. Ni hoteli nziza nk'izindi kandi zikomeye mu gisagara ca Kigali. Amaza zigize afise imiryango myiza nk'izindi hoteli ishobora kwiyugurura no kwiyugara canke kugagwa no kugururwa n'ingufu z'ibiganza zo ushaka kuhinjira canke kwasohoka nkuko bimenyerewe. Ushobora kuhinjira ukahasanga icyumba kinini cy'amakoraniro. Mbega hejuru ku ngazi ya 5 hari iki? Nta bindi biruta cyane umutako w'amashugwe meza, pisine nini nziza, ikontwari n'ibindi bitari bimwe bigize urunani rw'ibisharije Hotel de Mille Collines.
naho mwumva ko atatandukaniro rinini ryari hagati y'iyi hoteli n'izindi mu muji wa Kigali, ariko Mille Collines yari yakarorero muri Kigali hose mu myaka ya za 70. Ni kubera ko harimo uturima twiza dutatswe n'ibigazi, canke n'ibimera vyiza byari bihatewe birimwa cyane ku mitumba y'uyu mugwa mukuru w'u Rwanda. Iyi hoteli yanditswe mu mateka y'u Rwanda bitewe nuko yari ifise ubunywero bwiza canke bwagutse, ikibanza cy'akaroruhore aho abantu bashobora guhurira bakihereza akavinyu mu mutuzo n'agacerere kanyura amatwi. Oya, nivyo koko hari utuzu duto duto twiza cyane twubatswe bwa mutaka, igitutu cabwo kikugamika ababa bariko barinywera za cocktail. Iki cyari kinyobwa cyari gikunzwe cyane ico gihe, kikanyobwa cyane muri iyi hoteli. Kandi nivyo hariyo piscine nini nziza iteye igomwe abantu bakunda kwinonoreramwo no kwinezereza. Ariko ivyo sivyo vyahitandukanije cyane n'izindi hoteli z'ico gihe. Hotel de Mille Collines cyari kibanza cy'agaciro ku bategetsi bw'ico gihe, cyari kibanza cizewe neza. Ivyo bigatuma ibiyago vya politike bihahuriza abakomeye begwa nayo ico gihe. Ibi biri muri bimwe vyayihujije n'ibihe bikomeye mu mateka y'ivya politike mu Rwanda. Hotel de Mille Collines yubatswe mu bihe vya mbere na mbere vy'intwaro ya Havyarimana Juvenal mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 973. Hacari kimwe mu bibanza vyari bikomeye vyashobora kubarizwamo abategetsi bakomeye b'u Rwanda b'ico gihe, kandi mu biyago by'ubushobozi ku gihugu. Iyi hoteli yarishwa badukiwe cyane n'ibihangange muri iki gihugu, abadiplomate batandukanye, incabwenge zitandukanye, hamwe n'abanyamahanga bakorera amashira hamwe mpuzamakungu. Uburiro bwaho bwasa n'ubwaruta ubundi buriro bwose muri iki gisagara. Bwarahuza abashoramari, abagurisha ibigwanisho mu mpisho. Aha niho baza gushira akaburungu kanyuma bakanahahanahanira amasezerano y'ivyo bazorangura ubutaha. Bari barayitaziriye amazina menshi, amwe muri ayo ni Hotel de Mille Collines, kuko niho bapoperaniriza hamwe amasezerano y'urusobe. Irindi ryari rikunzwe cyane yari Hotel de Mille Copines, kuko kino kibanza buri misi yose irangiza indwi harahurira abakundanye batandukanye bakaza kwinezereza mu biteramo vy'agakura, bakene cyane mu biteramo vy'imidiho ya jazz. Iyi yari imwe mu mahoteli ya kompanyi Sabena abakoresha ba Paul Rusesabagina. Ni mu gihe kandi yari atonye akaboneka nk'umukozi w'umuhizi kandi w'incabwenge. Ibi nivyo vyatumye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 983 Paul Rusesabagina yizegwa agakugwa muri imwe mu mahoteli ya Sabena, agashigwa muri yindi Hotel de Mille Collines, akagenwa kuba icegera c'uwarayirongoye. Ariko inyuma yaho gato hafi nk'imyaka 10 agenwa kuba urongoye yindi yitwa Hotel de Diplomate, avanwa muri Hotel de Mille Collines nkuko twabibabwiye. Ibihe bibi vy'intibagiranwa mu Rwanda byatanguranye n'igandagurwa rya President Juvenal Habyarimana kuva ku igenekerezo ya 6 ndamukiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994. Ibi bihe vyasanze Paul Rusesabagina ari umuyobozi wa Hotel de Diplomate. Mu buzima bwiwe Paul Rusesabagina yari yarubakanye n'abagore babiri. Esther Sembeba yabaye umutambukanyi wiwe wa mbere kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 967 kuwa 8 Nyakanga. Bahavuye batandukana inyuma y'imyaka 14 yose bafitanye abana batatu. Niho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 989 yahavuye yubakana na Tatiana. Uyu ni umututsikazi, niwe bari kumwe gushika igihe yisanze mu biganza by'ubutungane bw'u Rwanda. Inyuma yo kuvukira mu bihe vy'akaga, ibihe vy'akavuye gakomeye cyane k'impindura amatwara, Rusesabagina yakwije imyaka 40 ari mu ntwaro ya Republika ya kabiri kuri President Juvenal Habyarimana. Kandi kuri iyo myaka 40 yari umuyobozi w'ihoteli y'abadiplomate. Iki cyari kindi gihe cyo gusubira kwibonera neza uko u Rwanda rwari rusubiye kugwa mu manga. Habyarimana Juvenal yageze ku butegetsi bw'u Rwanda abanje guhirika leta ya President Gregoire Kayibanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 973. Kayibanda
yari umukuru w'igihugu w'u Rwanda w'umuhutu muri Repubulika ya mbere y'u Rwanda inyuma y'iyirukanwa ry'intwaro ya cami. Ubutegetsi bwa President Gregoire Kayibanda bwarajegajega bitewe nuko waragiye kumuhirika yari umushikiranganji wo kwivuna abansi General Major Juvenal Habyarimana. Uyu akaba yari anashigikiwe n'ibihangange vyari bikomeye mu karere ku ngingo yo gutembagaza ubutegetsi. Aha twavuga nk'inshuti yiwe yakadasohoka Marshal Mobutu Sese Seko yari yarahiritse Joseph Kasavubu muri Zaire ya kera, Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ya none. Ukongera ko President Michel Micombero mu Burundi bw'ico gihe hakaja ko abafaransa n'abanyamerika batacana uwaka na President Gregoire Kayibanda. Ibi vyose vyateje Juvenal Habyarimana guhirika intwaro ya se wibatisimu Kayibanda mu buryo bworoshe cyane kandi mu kanya nkako gukubita urugohe atamarasa arenze guseseka. Aza kuyobora u Rwanda hafi imyaka irenga 20. Intwaro ya Habyarimana yageze ku mahenuka neza na neza mu rugamba rw'abatutsi bari barahunze u Rwanda kuva mu gihe cy'impindura amatwara yakozwe n'abahutu mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 959. Bari bakoranirijwe hamwe biyemeza gukora ico bise kubohora u Rwanda, bakora umuhari RPF canke FPR inkotanyi, Rwandan Patriotic Front. Aba bagwanya leta ya Habyarimana. Uyu mutegetsi yarahanganye n'inkomezi nyinshi cyane zimurengeye. Aha kandi hari nyuma gato yo gusendwa kw'amasezerano y'Arusha yo guhagarika intambara, bihita bikurikirwa n'intambara y'abanyagihugu yo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993. Negihe haboneka hirya no hino utugwi tw'abahutu rutandukanye mu bikorwa vya gisirikare. Iki nigihe havugwa cyane ikwiragizwa ry'ibigwanisho hamwe n'ikorwa ry'intonde z'abatutsi. Inkuru mbi mu mateka y'ivya politike mu Rwanda n'urwamo w'ibombe yo mu bwoko bwa misile mu gikorwa cayo cyo kumanura indege yayireruye President Juvenal Habyarimana w'u Rwanda na Cyprien Ntaryamira w'u Burundi n'abandi bategetsi batandukanye b'ivyo bihugu vyompi kuwa gatandatu ndamukiza mu gihumbi kimwe amajana 994. Urwamo rubika urufu rw'abakuru b'ibihugu babiri, urwamo rutanguza kaga mu Rwanda. Iyi ndege yari ireruye bano bategetsi ibakuye Arusha mu gihugu ca Tanzania, hari bavuye mu nama. Urugendo rwari rwegereje guhera kuko bari bageze Kigali ibegereje ikibuga c'indege. Ngiyi nkabuzo ya genocide. Umukuru w'igihugu w'umuhutu aragandaguwe. Ni iciyumviro c'amakimbirane hagati y'amoko abiri cyari kikuwe mu itiro gutyo. Intera hamwe ziranyaragasa zegeranya intonde zose z'abatutsi no kubarondera hose hashoboka. Si umututsi gusa ahubwo n'uwo wese yavuga rumwe nawe. Uruhigi rwari rutanguye. Uyu mugoroba wo kuwa gatandatu ndamukiza wo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 wari umugoroba w'imineho, amarira n'akabonge, umugoroba uteye agahinda n'ikigongwe, umugoroba utuntuje gusumba iyindi migoroba yose yabaye muri kino gihugu. Uyu mugoroba wasanze Paul Rusesabagina akirongoye Hotel des Diplomates. Abatutsi n'abahutu bari babangamiwe bihweje muri Kigali nzima. Nta handi bari bagisigaye babona ubuhungiro uretse muri Hotel des Mille Collines. Berekezayo muri no murongo muremure w'impunzi. Paul Rusesabagina ntiyasigaye inyuma. Naho nyina yari umututsikazi, se yari umuhutu, kandi ibi bituma uyu mugabo yemegwa nk'umuhutu. Icyamugira impunzi yari yubakanye n'uwo ubuzima bwiwe bwari bubangamiwe cyane ico gihe, umutambukanyi wiwe Tatiana Rusesabagina. Uyu mugabo yari kwagerageza guhungisha umuryango wiwe, nawe agana nk'abandi muri Hotel des Mille Collines. Iyo igihe kimwe yari yigeze kubera icegera cyo warayirongoye. Yari asanzwe azi nyinshi mu mikorere y'iyi hoteli. Impamvu iyi hoteli yabonwamo ubuhungiro yagaragaramwo uburinzi bitewe n'abagabo bakomeye bari bayirimwo. Abadiplomate benshi b'abanyamahanga bari barayicumbitsemo. Aha twavuga nk'uwakorera ONU umunyasenegal Mbaye Diagne canke General Dallaire na Brent Beardsley umudepite n'abandi batandukanye batumiye hoteli irindwa cyane abicanye bakayitinya. Akizwe nk'urongo iyi hoteli y'abadiplomate
Rusesabagina yaciye asaba abakoresha biwe basabena na Ligia yari yarabagize ko ikiganza ciza. Yabasavye no guhabwa kuba umuyobozi wa Hotel des Mille Collines. Nuko ahabwa kuziyobora zompi, Hotel des Diplomates hamwe na Hotel des Mille Collines. Hotel des Mille Collines yayihawe inyuma y'indwi imwe inzuzi z'amaraso zitanguye gutemba mu Rwanda. Ihonya bwoko ritanguye hafi mu gihugu cyose cy'u Rwanda, cyane cyane mu gisagara cya Kigali wari umuhero gusa. Mu mabarabara harangwa ibibomoke vy'ivyasambuwe, imivyimba y'abagandaguwe bunyamaswa, abagore basatuwe inda, abagabo baciwe imitwe canke yahondaguwe n'udupfuni, n'abana basogoswe. Urupfu niko gwanuka hose. Kigali yari sigaye iboneka nk'ubudagi mu maso ya Adolf Hitler mu bihe vy'impera y'intambara ya kabiri y'isi yose mu mwaka w'1945. Byari biteye agahinda, ibikorwa bibi vy'umwana w'umuntu. Abicanyi bari mu bihe vyo kwicwa n'inyota y'amaraso ya bene wabo. Baja gukikuza ikibanza cyari cuganiwemwo abatutsi hafi 1268 ahani muri Hotel des Mille Collines ku burongozi bwa Paul Rusesabagina. Arakora iki? Abakiriye mu biro vyiwe abaha ivyo kunwa. Yarakoresha ubuhinga bwose ngo ababuragize bari bazanywe n'igikorwa kibi cy'ububisha. Impunzi 1268 zizigamirwa mu vyumba 113 vya Hotel des Mille Collines. Bamwe baranaryama hasi kubera ukurengerwa kw'iyi hoteli. Ivyo bihe vyose Rusesabagina yabaye inshuti y'abasirikare b'abahutu, akabaha amahera n'ibindi vyo kubaresharesha abatutsi bakingirwa gutyo inkorabara za genocide mu Rwanda. Hageze n'igihe amazi atangura kubura gose ku buryo bari basigaye bakoresha n'amazi mu mapisine bakayanwa. Rusesabagina yakoze utwigoro twose dushoboka, atunganye vy'umuyaga nkuba vyari bigoye ico gihe. Vyanditswe ko yakoze utwigoro twose dushoboka kuri we ngo abagize Hotel des Mille Collines ubuhungiro barindwe kuko. Gushika mu kwezi kw'indwi aho FPR inkotanyi zagwanya leta y'u Rwanda ico gihe zifatiye igihugu, impunzi zirakira. Oni ibona kuzikura muri Hotel des Mille Collines. Inyuma y'ivyo bikorwa byose nirangira ry'intambara, Paul Rusesabagina yumvise muri wagoberewe kurondera igihugu yabona ko cyo mubera umutekano kuruta u Rwanda. Aho hari mu Bubiligi. Ntiyaba mu Bubiligi gusa, atakwasaba ubwene igihugu. Yiberayo ari umubirigi, abanayo n'umuryango wiwe. Ava mu Rwanda gutyo kuva mu mwaka w'1996, imyaka 2 gusa inyuma genocide. Mu Bubiligi yahabaye mu buzima bugoye kandi buruhije. Ubuzima bwiwe bwari busanzwe cyane. Aho hari imbere yuko atangura kumenyekana, yakora akazi ko kunyonga imodokari yunguruza abantu akoresheje imodokari ntoya zimwe twita taxi. Agakorera mu mabarabara y'i Bruxelles mu Bubiligi. Inyuma yaho niho yatanguye gutambukira ku bitambara bitukura hirya no hino ku isi, akora mu biganza by'abakomeye. Paul Rusesabagina aza kurukiriza kumenyekana cyane igihe igikorwa ciwe cyashigwa mu ireresi yiswe Hotel Rwanda ya Terry George. Umukinyi w'amareresi w'umunyamerika Don Cheadle ayigaragaramwo ari mu kibanza ca Paul Rusesabagina. Iyi ni reresi yarabwe cyane kandi yavuzwe ko vyinshi. Ireresi ivuga ivya genocide mu Rwanda, ikavuga hanini ivya Hotel des Mille Collines, ikerekana neza idonido y'ingene Paul Rusesabagina yagerageje kurokora abantu barenga 1200. Ibi bituma Rusesabagina amenyekana gusumba, amenyekana nk'intwari. Yarondewe cyane, arashimirwa, arahimbazwa. Uyu munyarwanda yatunganya amakoraniro akanatanga ibiganiro hafi 300 ku mwaka umwe gusa kubwo kwamamara kwiwe. Mu Buyapani, i Buraya, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose, amateka yiwe yarahanyiganyije cyane. Arakabura ibigumbagumba bya benshi. Karagatangaza kumva umuntu asanzwe nk'uyu ataho yarazwi mu bya politike canke mu mateka y'isi yaba na igihugu ciwe, ashobora kurokora abantu barenga 1000 akabakiza ibiganza vy'abagandaguye bunyamaswa abantu barenga 800. President
yigeze kurongora leta zunze ubumwe za Amerika, Barack Obama, Muhammad Ali, Jesse Jackson hamwe na Condoleezza Rice n'abandi bategetsi bakomakomeye ku isi barahaye ikaze n'icubahiro Paul Rusesabagina mu bibanza vyabo vyari bitinyitse ku isi. Nta kindi bashaka kumviriza amajambo y'agatangaza yo afashe hoteli yiratiro i Kigali ayihindura ubuhungiro bwa benshi. Uyu ni Paul Rusesabagina ariko yambika umudari n'umutegetsi akomeye mu mateka y'isi, igihugu gikomeye ku isi kinyiganyiza ibihugu bitandukanye hirya no hino kuno mubumbe. President George W. Bush mu nzu y'agatangaza ku isi White House hari mu mwaka w'ibihumbi 2005 guhabwa Immortal Chaplains Award for Humanity, guhabwa umudari wo kuri kaminuza ya Michigan hamwe n'umudari w'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika George W. Bush. Ico gihe uyu munyarwanda yaramamaye cyane mu babaye abakurikiranywe cyane ku isi b'abanyafrika nka Nelson Mandela, we n'umugore wiwe Tatiana n'abana biwe hamwe n'abishwa biwe babiri bahavuye bava mu Bubirigi bimukira muri leta zunze ubumwe za Amerika Texas i San Antonio inyuma yo kwambikwa imidari itandukanye no kwamamara mu isi nzima. Rusesabagina yaje kwisanga hari umugwi munini w'abantu banenze cyane ngo ico bise ubutwari bwiwe, bamwagiriza ubuhemu no gukamisha inkuru y'abarokotse muri Hotel de Mille Collines yitungisha. Paul Rusesabagina abonwa n'aba bantu bamugwanya nk'umuntu atakindi yakora uretse kwaka amafaranga menshi impunzi zo muri Mille Collines akaja kwinezererezamwo n'inkorabara. Bamagirije ko ataco yigeze afasha, ahubwo nyabuna abarokotse barinzwe n'igitsure c'abakomeye bari baracumbitse muri Hotel de Mille Collines. Umwanya wiwe wose yawumarira mu misi mikuru yiryohera n'abasirikare baba bahejeje kugandagura abatutsi bama bazanywe no kunezereranwa nawe buri mugoroba muri hoteli. Abarokoze jenoside ntibamwiyumvamwo nk'intwari, ubutwari bwiwe n'ibihimbano vyo muri Hollywood. Yarakamishije amateka yabo yitungisha gutyo. Yarashinze imigwi y'iterabwoba akayishigikiza uburyo bwinshi, iyo migwi ikagerageza gutera u Rwanda. Uko umugwi munini washishikara kuboneka umugwanya na cyane benshi bakaba bari bagize leta y'ubutegetsi bw'u Rwanda inyuma ya jenoside, niko Paul Rusesabagina yashishikara guhangana nabo mu vyumviro vya politiki. Ibi bimushikana mu mugwi w'abanyepolitiki, gutyo arasanga batavuga rumwe na leta y'i Kigali irongowe na President General Paul Kagame, atangura kugaragara nk'umwansi w'uyu mutegetsi na leta arongoye. Rusesabagina yabayeho inyuma ya jenoside avugira cyane agateka kazi na muntu mu manama n'ibiganiro vyiwe vyinshi yakoresha mu mashuri n'amakaminuza y'ibihugu yo mu burengerazuba bw'isi. Yashira ku mugaragaro uko jenoside yagenze n'ayandi mabi yihohotera ikiremwa muntu vyakozwe mu Rwanda, agashira ku mugaragaro n'amabi yakogwa na FPR inkotanyi iri ku butegetsi kuva muri mukakaro y'umwaka w'1994 mu gitabo yise Un homme ordinaire. Paul Rusesabagina yerekana ko kuba ubutegetsi bwa Kigali bumufata nk'intwari y'impimbano y'uruganda rwa Hollywood ubitegwa gusa n'ishari. Yerekana ko Rwanda ari igihugu gitwagwa ku nyungu z'akagwi gato k'abatutsi, abahutu b'inkehwa bari muri leta y'u Rwanda ngo bagakorera ku gitsure ntibagire n'ijambo. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 Paul Rusesabagina yagiranye ikiganiro n'umumenyesha makuru w'umunyamerika Keith Harmon Snow. Yasiguye ko jenoside yo mwaka w'1994 yatangujwe n'inkotanyi nyabuna. Bamwe mu nkotanyi bihisha mu ntera hamwe zatwara kuri Havyarimana bagaheza bagakora ishano. Aha hakagaruka cyane izina rya Robert Kaguja, akaba ari nawe yatanze itegeko ryo gutanguza jenoside. Rusesabagina ashika no kukwerekana ko rufu wa Havyarimana Juvenal atabandi rukwiye kwagira uretse abatwara u Rwanda uyu munsi FPR inkotanyi. Mu mwaka w'ibihumbi 2012
yandikiye perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika amugabisha ku mfashanyo za Clinton Foundation yari igenewe u Rwanda. Yashyize ahagaragara ubwicanyi bwategurirwa imfungwa z'abahutu nabo batavuga rumwe na FPR Inkotanyi canke abansi bwite ba President Paul Kagame aramusa u Rwanda no munsi. Aranerekana umugambi mubisha wo kuburagiza ivuka ry'abahutu. Ivyo n'ibindi byinshi biraheza bimushira mu rutonde rw'abafitaniye amatati n'ubutungane bw'u Rwanda. Ubamugwanya nk'intwari yisanga buke buke ageze muri politiki. Yatanguye kwagirizwa ivyumviro bihakana genocide, yagirizwa gukwiragiza ivyumviro bipfovya genocide canke kwerekana ko n'abahutu bishe, akagirizwa nico bisme revisionisme, gusubira kurondera neza inyito yohabwa ivyakoretse mu mwaka w'1994 mu Rwanda, hamwe no gushigikira imigwi igwana. Ibi vyose ni ivyaha bikomeye yare. Ariko mu mwaka w'2010 Rusesabagina ari kuri CNN yasiguye ko atani igiceri gitoboye yigeze afashisha imigwi igwanya leta y'u Rwanda, kumwagiriza gufasha inyeshamba ngo nibihimbano vy'ubujuju bivi Kigali. Yatanguye kugaragara nk'uwashinze imizi cyane mu vya politike mu mwaka w'2006 mu kwezi kwa gatandatu mu gushinga umugambwe wa politike PDR ihumure, Party for Democracy in Rwanda, umugambwe ufise ihangiro ryo kurokora u Rwanda ngo mu vyara vy'intwaro y'igikenya vya FPR Inkotanyi. Rusesabagina gutyo aboneka nk'ishimikiro yo kurwanya leta y'u Rwanda y'abari hanze y'igihugu. Ariko imbere yuko ashika ku rwego rwo gushinga PDR ihumure, yabanje kuba umwe mu bashigikira Rwanda National Congress. Uyu wari washinzwe na bamwe mu bahoze muri FPR Inkotanyi, na cyane cyane General Kayumba Nyamwasa. Rusesabagina agerageza kurondera amasezerano n'abandi. Aha twovuga nk'amasezerano yagiranye na Faustin Twagiramungu mu mwaka w'2019 n'umugambwe wiwe Rwanda Dream Initiative RDI. Mu mwaka w'2018 basezerana gushira hamwe n'umuririmbyi Major Calixte Sankara n'umuhari wiwe Rwandan Revolution Movement. Hageze naho mu mwaka w'2010 u Rwanda rwari rutanguye kumukeka ko yoba ashigikira FDLR, umuhari ugizwe n'abahoze ku butegetsi bw'u Rwanda mu gihe cya genocide, umuhari uvugwa ko amabibi menshi atandukanye. Ugwanko hagati ya leta ya Kigali na Rusesabagina rwateye gwiyongera cyane birushijeho mu mwaka w'2017 aho yashinga ico yise MRCD, Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique, n'ishami ryitwaje ibigwanisho Force de Libération Nationale FLN. Iri shami ryakoze ibitero byinshi mu mpera z'umwaka w'2018 na cyane cyane igitero cyahitanye abantu 9. Muri ico gihe rero niho u Rwanda rwatanga imitahe myinshi mpuzamakungu ihagarika abatavuga rumwe na leta bagirizwa iterabwoba. Muri abo Paul Rusesabagina ntiyasigaye inyuma. Naho vyaruko uyu yabananije afata ingendo hirya no hino ku isi afise kwishira no kwizana. Vyamugendekeye gute ngo yisange mu butungane bw'u Rwanda? Ni inkuru itangurana na Pasteur Constantin yo Mwungere. Uyu no Murundi afise ubwene gihugu bw'Ububirigi n'ubw'u Rwanda. Mu myaka iheze yarashinze ubwami bw'ivyobokamana mu karere kuva muri Congo gushika muri Tanzania, mu Rwanda no mu Burundi. Gushika uyu munsi ishengero rya Pasteur Constantin yo Mwungere rifise ibibanza birenga 108 bisengerwamwo. Inkuru ivuga ko Bishop Constantin yo Mwungere yateguye ashira no mu ngiro ibikorwa vyifatwa ya Paul Rusesabagina. Yatanguranye nuko Rusesabagina na Bishop bari basanzwe bafitaniye ubucuti budasanzwe. Ariko ivyo Pasteur yemeza nuko ubucuti ahanini bari bafitaniye kukuyagira hamwe kuri telefone. Akavuga ko Paul Rusesabagina yari ko aramurondera. Mu nyuma niho Bishop Constantin yaje gusobanukirwa ko Rusesabagina amukeneye ko bufasha bwo kumubera ikiraro kimushikana mu karere k'ibiyaga binini mu gwihisho, na cyane cyane abanje gushika i Bujumbura. Niho bwana Bishop yaje kugwa mu mazi ngo ariko araronderwa n'iperereza ry'u Rwanda, kuko vyamenyekanye ko hari ibiganiro yagiranyira
n'ubutungane bw'u Rwanda bwari ko burarondera igihe kirekire. Uko niko Bishop n'abarondera uyu mugabo bahavuye bategura agakino gateze umutego ukomeye. Rusesabagina araheza kugwamwo ku buhinga bwinshi. Pasitoro yemereye bwana Rusesabagina kumushikana mu mahoro no mu mutuzo i Bujumbura, amwemerera no kumurihira indege. Niho yava mu rugo rwiwe yerekeza i Dubai, bahurirayo. Uyu nawe myereka indege yigenga ikwiye kubarerura ikabashikana i Bujumbura, yamara yari indege yariswe n'u Rwanda kandi yururukira i Kanombe ka Kigali. Uko niko Rusesabagina yasohotse mu nda y'indege agishinga ikirenge ciwe ku butaka yari yarasezeye kuva mu mwaka w'1996. Yabonye asabwa kugorora ibiganza vyiwe no kwambika minote, ngo kuko yaguye mu biganza biramvuye by'ubutungane biciye mu kwizigira mugenzi wiwe Bishop Constantin niyo mwungere. Kwa 27 ukwezi k'umunani mu mwaka w'2020 umugoroba mubi cyane kuri we. Mu rubanza ruheruka gusaswa kwa 17 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2021, Rusesabagina yasabiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose, kongera ko imyaka 170 y'agahotoro, ngo kuko yagirwa n'ivyaha byose by'iterabwoba. Gushika umunsi tugarukije ku kino kiganiro ari mu butungane. Ndabashimiye.